mu ntumbero yuko ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwisunga intunganyo nshasha y'igihugu umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga kuri wa 2025 mukakaro umwaka wa 2025 yashikirije imodoka abasanzwe baserukira bw'imfata kibanza ubwo bushikiranganji mu ntara zitanu zigize igihugu. Yibukije kandi ko hari inyigisho z'ubuhinga bwa none interconnection bakoresheje logiciel Gisabo ziko ziratunganywa ku bakozi b'ubwo bushikiranganji kugira bashobore gutunganiriza neza abo bajejwe batiriwe baratama. Nkuko tumaze imisi tubishikiriza turiko turifuza ko ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwojana n'ibihe mu vyerekeye gutunganya intwaro mu province mashasha mu ntara nshasha zigize igihugu c'u Burundi. Dufise itegeko mu bikorwa tuza gukora ni ukuvuga yuko ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi butegerezwa gukurikirana ibikorwa biriko birakorwa kugira abakozi iyo bari boroherwe. Mwarumvise tubivuga ko guhera itariki imwe y'ukumunani tutifuza kubona umukozi n'umwe wa fonction publique, umukozi wa leta yoza gusaba ikintu Bujumbura kandi ashobora gutunganizwa mu ntara. Nico gituma rero nkuko mwabibonye hariko haraba ama formation kugira abakozi ngaho Bujumbura bashobore gukorana nabo mu ntara biciye mu buhinga bwa none twita interconnection. Ni kuvuga formation mwabonye iriko iraba ngaha mu yingariza izotangurira mu ntara naho. Izo ntara shasha hateza kubayo abakozi kugira bakorane nabo ino hanyuma bashobore kwakira aba fonctionnaire batiriwe bamanuka Bujumbura ngo batame. Iki gikorwa cyo kubashikiriza zino modoka ni gikorwa kije gutangurira ibindi bizobandanya kugira twegere abatwitura. Rero ibikorwa byinshi byahora bikorerwa i Bujumbura bigiye gukorerwa mu ntara. Nico gituma izi modoka tuzirungitseyo kugira murabona ko intara zagutse ejo canke undi munsi ntibazovuge ngo byabananiye gushika gutunganiriza umuntu aha canke hariya. Rero ni aba bariho kubw'imfata kibanza hazojaho hamaze kujaho amategeko agezweho ajanye n'ibihe turavye iyo ubushikiranganji ngene butunganije ariko ntihategeza kuba umunsi umwe akazi kariko karakorwa. Nico gituma abafata kibanza bagiye guserukira ubushikiranganji mu ntara nshasha bahora babuserukira mu ntara bahoramwo, ariko no munsi ko intara nshasha ibaho itezwa gufita umukozi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ariyo kugira ashobore gutunganya ibikorwa ashobore korohereza abitura ubwo bushikiranganji na cane cane ko twavuze ko tudakeneye umuntu asubira kumanuka i Bujumbura kuko biza konona akazi, biza gutuma abantu birirwa mw'ibarabara kandi twateza duhamagariwe kubatunganiriza aho bari. Icya gatatu novuga nibwo butumwa kandi tubahaye haribonekeza uguteba kw'amadosiye mu maministeri atandukanye. Rero ubutumwa bagiye bafise nubwo gukorana n'ibindi bisata byo mu bundi bushikiranganji kugira abakozi bakorerayo boroherwe. Nubaha akarorero uno mwaka ku kwezi twari twateguye ko twogira ukwezi kw'akarorero hamwe bikunze atamukozi wa leta yosubira kugira ico twita ideni yishuza ubushikiranganji kuvyerekeye uburenganzira bwiwe. Twashoboye gushika ku biharuro bishimishije ku bintu vyerekeye guhabwa manar, nubwo twari twashatse ko tugira 100% ntivyakunze kubera nyine hariho hakundi abantu bateba. Uku kwezi twashitse ku biharuro vya 91% n'ibice, ariko n'ibiharuro vyiza cane kuko n'ubwa mbere tubishitseko. Ni kuvuga ku kwezi abakozi ibice 91% bazoronka anare zabo, abakozi barenga 36 bari bageze kuduga amagrade bose bazoduga, abakozi bateza guhabwa ico twita rappel kuvyerekeye emploi naho nyene ntitwashoboye gushikana igitigiri twashaka 100% bivuye ku bushikiranganji bumwe
ku maserivisi amwamwe atashoboye kugira ku murindi twariko ni ukuvuga no ko ubushikanganje bwose bwaragize ibice bishika 99% kiretse ubushikanganje bumwe ariko kandi aribwo buri mu bakozi benshi ubushikanganje mu byo bujejwe harimo indero twashitse ku bice byaba 35%. Ni kuvuga ko hari ibice 35 bitazoronka ino rappel. Ubutumwa rero duhaye aba twaravuganye n'ubushikanganje bw'indero yuko aba bagiye gukorana cyane n'abatwara intara mu by'indero n'abatwara amakomine mu by'indero kugira uku kwezi k'umunani ibyo bice 65 bisigaye kwijana bize amadosiye yabo ashike hama nabo batunganirizwe kuko barakeneye ko baja ku kivi ataco bariko barishuza kandi barakeneye kuja ku kivi batunganirijwe. Rero majambo makeya aba tubatumye gukorana cane n'ubundi bushikanganje uri mu ntara kugira umukozi yoroherwe. Tubatumye ejo ntibazovuge ngo babuze ngene bashika mu komini ejo ngo babuze ngene bashikira umukozi afite ikibazo canke babuze ngene bazana raporo Bujumbura. Ni kuvuga rero ni muri iyo ntumbero twakoze kino gikorwa turungitse zino modoka mu ntara mu minsi iza naho hazokurikira abakozi biriko birategurwa kugira nk'uko nyine icubahiro yabivuze akazi ahanini yagakorerwa mu ntara iterambere ribere mu ntara indi Bujumbura ni nka centrale mugabo ibikorwa byinshi biteza gukorerwa mu ntara kugira ko n'abakozi bose n'abindi igihugu benshi bari mu ntara nico gituma ateza gutunganizwa iyo bari rero mu ncamake ni ibikorwa bitatu dukoze no munsi ca mbere twara kubereka aho imyiteguro gukorera ku buhinga bwa none abari ruguru n'abindi bagakorana abakozi batiriwe batama ngo bamanuke aho tugejeje turiko turagira formation kandi bigeze kure mwabibonye muyingariza tutangura gukora mu ntara guforma kwigisha abakozi ba fonction publique bakorera ruguru kugira bashobore kwakira ababitura. Ikindi cyari iki cyukwashikiriza imodoka kugira uko ari intara zine ziri ruguru kugira ejo ntibavuge ngo bagize intambamyi mu bikorwa bariko barakora. Ikindi kwara kuba hiyo ubutumwa yuko dukeneye ku kwezi k'umunani uwo basigaye ataratunganirizwa kucerekeye iki twavuze ca proactive zamaze gukosorwa umuntu ataratunganirizwa twabahaye message ivuga yuko bategerezwa gukora nayo amaserivisi yandi kugira bazane abantu bose tubatunganirize gutyo baje ku kivi ataco bariko baraza kwishuza. Ivyo tubivuze mugabo tuvuze proactive turavuga n'ibindi umukozi bafise asaba navyo ni bateza kubikurikirana kugira ntihagire umukozi asubira gutama ava ku kazi aza kwishuza yishuza kandi abakozi ibisata byose abatwara ibisata abo rero batwara ibisata baba abandi mu ministeri tubabarira tubasaba yuko bateza gukora akazi kabo kuko umukozi yarinze ava ku kazi akaja gusaba ibyo asaba nuko aba yabuze ikimutunganiriza. Rero tubasaba ko batunganirizwa aho bari kugira imbere bidugane abashefu babo ababatwara. Umukozi tuzobona rimwe barabara ariko arasaba ibi tuzoja tubona ko umutwara hari cyatakoze yateza gukora. Ivyo rero n'ubutumwa bagiye bafise kandi tubuhaye n'abandi batwara ibindi bisata kugira bamenye yuko umukozi atari ku kazi igihugu kirahahombera kuko kizomuhemba atakoze kandi giteza kumuhemba kuko nico cyateza kumutunganiriza wateza kumutunganiriza nawe nuyo atamwakiriye. Ubu rero dusaba abo bose bateza kwakira abakozi babakire kugira abene igihugu kugira abakozi baje ku kivi tubone gushikira igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ivyo tuzobishikako twese tugiye ku kivi tuzobishikako umwe wese atunganirirwa hari tuzobishikako umwe wese akoze ico yateza gukora mu yateza gukora ko urakoze.